Uburundi bwakuyeho igihano co gupfa guheraho bwemereje itegeko nimero 1/5 z'itariki 22 ukwezi kwa kane 2009 ryerekeye isubirwamwo ry'igitabo mpanavyaha c'Uburundi, ariko rero mu gitabo mpanavyaha ca gisirikare ico gihano n'ubu kiracarimwo. Ku bijanye rero n'ibi vyo gukuraho igihano co gupfa, novuga yuko hariho itandukaniro zitatu. Ubwa mbere hariho kugikuraho mu mategeko burundu, ivyo navyo bikaba bivuga ko ico gihano kiba kivuye burundu mu gihugu. Aho rero bikaba haba mu masentare asanzwe canke amasentare ya gisirikare. Hakabaho rero naho bagikuraho vy'imfatakibanzi, novuga igice. Ivyo navyo rero bikaba biraba gusa ivyaha bisanzwe vyo mu masentare ari asanzwe, ariko sentare ya gisirikare ikabigumana ububasha bwo guhanisha ico caha abagirizwa ivyaha. Hakaba rero ivyo bavuga yuko ico caha gishobora kuvaho mu mikorere. Ivyo rero bakabirabira iyo haheze nk'imyaka 10 ico gihano kidakurikijwe mu gihugu, niho bavuga yuko cakuweho mu ngene igihugu gikora. Ico bita Pacte International Relatif aux droits civils et politiques, iyo naho yagiyeho mu 1966, mbere ari ishirahamwe mpuzamakungu ribigiye imbere, hama rishirwa mu ngiro mu 1976. Iyo rero yabuza gukoresha igihano co gupfa ku bana n'abapfasoni bafise bibungenze. Aho rero baranavuga yuko gishobora gukoreshwa ku vyaha bikomeye cane. Mugabo rero hahavuye haza ico novuga protokole ya kabiri, urwego rwa kabiri rwaje nka protokole ya mbere, mugagogo ruza rushimangira rutanga amategeko akwiye ku buryo ico gihano co gupfa cova mu mategeko burundu ntigisubire gukoreshwa. Kugira rero ico gihano kihave burundu, nuko leta y'u Burundi yosinya iyo tegeko, kuko gushika ubu ntirarisinya. Iryo tegeko rya kabiri ryaje ryunganira irya mbere kugira ibi vyose amasentare ashobore gukora akorera ku mugozi umwe.